umunsi mpuzamakungu wahariwe abigeme n'abakenyezi mu gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi. Uhimbazwa buri mwaka ku munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa Ndamukiza. Mu Burundi uwo munsi uzohimbazwa ku igenekerezo rya 22 Ndamukiza uyu mwaka wa 2021 ni Hotel Club Direct Tanganyika. Icivugo c'uno mwaka ni egereza umwigeme ubuhinga bwa none, ongereza amahirwe y'akazoza keza. Hategekanijwe ihiganwa ry'abakenyezi n'abigeme bari mu gisata ngurukana bumenyi. Iyandikishwa rica ku muhora YCT Awards akaburungu mincoteam akaburungu gov akaburungu BI. Kuva ku igenekerezo rya 13 gushika igenekerezo rya 17 Ndamukiza uyu mwaka, Ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru ugutumatumanako mu buhinga bwa none n'ibimenyesha makuru buzokwakira bifuza kwiyandikisha, bufashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bwo gushigikirana agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira UNICEF, PNUD, ONIFAM, Ecobank, Econet, BBS, ARCT hamwe na PAM. Mwigeme mukenyezi nutangwe kwiyandikisha muri iryo higanwa rizokubera akaryo keza.